Onera acari muto ashaka kuja muri Amerika kandi Onera ni umudamu mwiza ku bantu bakunda bavyibusha ariko arandandaje nuko yagiye nk'umunyamerika usanga ari umunyamerika yifuza umugore avyibushe vraiment azotumbere ndabye kumugira publicité gusa nk'umuntu akunda abagore bavyibushe vraiment uyu mugore ararenza arakuditse rero uyu mujana muri Amerika akaruhuka ubutame inyuma y'amasezerano guhagarara ndetse bikabana nayo ko musubira guhuza amajambo yabaye menshi ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga ko peut-être hagati ya nyoba hariho urukundo rero urukundo ruhagarara muhitamo kwica akazi umwe wese aja mu nzira yiwe kandi byaje gutugaragaza neza ko inyuma y'umwanya mutabonana niwo mwanya washizemo ingufu kugira ngo ukorere kuri YouTube channel yiwawe utangure kuduha ibikorwa by'iwawe sinabona ari meze neza ko utari kumwe n'umuntu mumenyeranye mukorana si byiza jewe ndi wa muntu mba ntipfuza ko umuntu usaye dukorana twovana ngira bamaze kubona ko atamuntu umwe je turakorana ngo tuvane incendekerana n'abandi beshi wamubona twagiranye ikibazo usanga twagarusubiye gukorana kaniswe ukara kantu gaciyemo gatoya ko kuvuga ati hari ibintu atashimye ku masezerano kutubandanya nyatari gusa nyene urumurondezi ajya amafoto Misango sinzi nimba ari umuntu yanyivye phone barayatoye ayabonye aramutangaza ariko sinashaka ko aja hanze urazi impamvu ukuri kwayo mbona hataragera ko kumenyekana bivuze ngo riri yashugwa nivi riri muri systeme y'urukundo canke muri systeme y'akazi nakubwiye ati umwanya wabyo bije ntaragira wowe nawe uri umucukumbuzi uracukumbura basi unavuga ati basi namenye ibi nibi bari muri zantere zawe zimeze ngo aya mafoto ndamukunda gose byo bishika nk'ijana afite nyene ariko narinze kumuraba kwanza ariko aravyibuka abiga je iraza kungora ariko arayimedite iraza kungora gusa je nyene nuvuga byose kuri we byose ndabikunda si bitatu gusa byose ndakunda uburyo ameze nyene ndamukunda wese Nihandi jata mutima ugwango mfise Norondeye style ya ruje ngashisha mu murongo kubera none wowe mukusanze unyeretse ko ubuntu bwanje nabubona nagaciro mbona mu nakina cyo kusango ndi kintu kiraho nyene urumva usuzugura ugaya none bamara kubungaya umbona numbonemo agaciro numbonemo na kimwe mfite wangize zero wangize umuzingi none nimba no bana maze kubona ko wangize umuzingi ataba umuntu bundimwo nanje no gushiramo umurongo Gese lokunzwa G5 Media meze gute murameze neza kinameze fresh kabisa ndashimwe witeka kubera ko nkihumeka umuka w'abazima reka banze ndabashimire mwese mudukurikirana mwese mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro byacu buri munsi buri segonda ndetse buri gihe notification igiye ko ba wakibonye vuze ngo waragize subscribe kandi warashize no kuri notification reka ndakubwiye neza ko uri umuntu w'amateka umuntu atarabikora nawe yumve neza yuko nk'akindi mwideni kubera ko nico kintu cyonyene cyambere nifuza ko munshigikira ko kuko iyo umuryango uri kuraguka nanje ndumva neza yuko nkunzwe ndumva yuko nishimye reka rero aho muri hose umwe wese mu cyubahiro n'urukundo Imana yamuhaye tubanze dufata amasegonda 5 canke 10 mu myizere y'umwe wese abanza ashima Imana kuba ikimutije impemo z'abazima kubera ko hariho benshi badafisa no mahigwe hariho benshi bafise byinshi bariko barakora ariko kubera ko babuze zino mpemo byananiranye yuko bikomeza hariho benshi bariko baradukurikirana ariko kubera ko hari ibibazo ibicanke biriya byatumye bataboneka mu isi y'abazima twarababuze ariko twe nta kiguzi twatanze ku Mana nayo mpamvu jewe ndetse n'abatumire banje biteka tuvuga tuti Imana ishimwe kubera ko ikiduhereje no mahigwe yo kusubira kugerageza no gusubira gukora imwe mu mirimo Imana yaduhezagije imbere yanje ndi kumwe na bamwe mu bantu bagoye kuboneka bari kumwe muri kino gihe ndi kumwe na bamwe mu vyamamare muri filme ndundi ubaneza yuko bari mu kazi kose kandi amajamba bamake ibikorwa bikaba byinshi niko bimeze ni Abel Nduwayo ndetse ari kumwe na Ornera Mutoni uno musi nabahuje kugira ngo tuyage bene data mumeze neza tumeze umunezero ni mwinshi cyane kuri jewe ko bansubiye kubahuza inyuma y'igihe kitari gito nkabaronka nka Ornera wewe n'imyaka myinshi tutayaga nera ni sawa sava nka satani
Aya. Wow, turamukiza abakunzi ba G5 Media. Abakunzi ba G5 ndaramukije cyane ndavuga ko tubakunda cyane uko namwe mudukunda. No kubane bane namwe. Kabisa. Papa be. Oni mu rugo. Ikaze cyane. Nakoze cyane kumpa ikaze mu rugo. Ego neza neza. Wewe uranyirukanye rero. wewe si mu rugo. Ubwo rero oya uyu ni mu rugo kubera ko tumaze gukorana kenshi ariko wowe navuze ko uri nk'umushitsi kuri G5 none ko kinyana adakorera mu rugo. Akunda gataho. Ko ikadakora mu rugo. Adakorera mu rugo. Abonye nico kibazo nyene niwe Ko ikintu bitari bwame kaze mu rugo. Uraboneka. Abayibereye mu nda y'indege cyangwa cyangwa. Ubizi gute kandi navuga nimba waramurondera abura cyane. Byari arabura cyane. Byari arabeshe. Ari amakosa ko muri G5 ni muhiri wiwe. Muri G5 ni muhiri. Urananyoteje urameshe pe. Kweli iyo murakoresha imyotego. Ambo aho turagowe. Ariko nizere neza yuko umunsi wanyu wagenze neza. Fresh sana. Nela nikiye kintu mu gatondo wazindutse ukora imbere gukora ibindi byose. Bino bisa ngo imbere gukora ibindi byose. Na msusi ndabisaha. Isaha. Kubera no mbanzi ko msakazi mu gitondo. Na ndabisaha mbona amasaha ndafata kasuye nyaimeta 10. Zose ndasenga ndoga. Hamacha nditegura nzinje mu kazi. Bivuze ngo wavyutse atari program ufise kiresi ya shooting. Yes. Akazi ko kari kenshi. Papa, mutamare hari ikintu bene data. Hari ikintu rero mutamare mutamuzi. Umwanya wo kujya mu bubana muto. Ni nayo mpamvu no kubaza ati ukore kuvyutse bihora binangora kuko icyakoze no mose cyakoreje. Yongora kumenya kwiri wabimenya. Kubera ko mba ndi mu bintu byinshi gose. Kabisa tuvuye mu gikorwa mwari muri shooting aho nagiriwe n'amahirwe yo kubaronkeraho turiko turakora ni gikorwa ntarabona ahantu na hamwe ndifuza yuko tukiyaga ko imbere ko dushika mu bindi ino shooting mwimaze mu gihe kitari gito muri maze mu iminsi myinshi cyane ariko ntiturabona na episode nini isohoka bimeze gute kuvyifira filime two turayikora turamaze amezi ukwezi ko kwararenze tyo turakora nkuko bizi urazi ko je nsanzwe nkora ama episode menshi yo gucisha kuri televiziyo y'igihugu rero ndabikora nkabanza nkakora byinshi hanyuma namara kubironka nkabona kubiha abantu usanzwe wizi uko ukorana nka kujya ukorana na televiziyo y'igihugu ugiye ukora mu iyo ariho cyo bitanga byo kugora urashaka usanga urondeye umuntu kamubura cyangwa akagwara usanga ya message watanguye bashaka guha abarundi ntishobora kuyibaha rero turakora tugakora rimwe nka episode 30 40 twamara kuzironka dutangura kuzitanga rero mwebwe muturindire turacari ko turakora mu minsi iri imbere tuzobibatangariza kabisa uti iyo utanze episode imwe mu ndwi birakugora igihe usanga n'umwanya kurenze ugasanga birafuwe ndiko bimeze ubwo rero twumve neza ko filime kirakogwa ni filime nshasha itari mu mafilime tumaze imisi dukurikirana kuri G5 Media nka kuri RTNB ari yindi filime igiye kuza yungikiriza izindi zihari yego cyane ni yindi nshasha Nela genda kufisa amakuru menshi abafana bakunkumiye kenshi nibo vuga hariho vyinshi tuyaga urambabara hariho vyinshi nza gukorako ariko reka mbanze ngaruke gatoyi mu mezi aheze twarabonye amafoto agaragaza uri kurasinya amasezerano na Abel Nduwayi no kuva muri G5 Media amajambo yabaye menshi aravuga ati ko aramaze kwakora ikiringo kirekire nta contrat yarahafise byari bimeze gute contrat yari yaheze ya kera yari hari irahera hama turavugana n'andi masezerano mashasha turasinya amakuru avugwa neza ko wari wamutaye Abel wigiriye mu bindi byo twari twumvikanye ku cerekeye contrat hama nyuma turumvikana Abel nta kibazo cy'amafaranga afise muri filime vraiment we wari wananiwe gute none contrat igizwe na byinshi igizwe n'amafaranga gusa bimwe mu bintu bishobora gutuma contrat yemera uretse amafaranga nk'ibiye kugira ngo mukira akadukurikirana no munsi yo kuwa iyindi company itandukanye n'ivya filime ko filime Abel aragufise izo nimvo z'akazi kandi nimvo z'akazi hagati wanje na nyene contrat umva kubera umwose azana ivyiwe muri contrat umwose azana amategeko yiwe amasezerano yiwe bivuze ngo naho no bivuga uwo mukiriya bashaka izo contrat baba batandukanye bafite ivyumviro bitandukanye n'akazi gatandukanye inyuma y'amasezerano guhagarara ndetse bikabana nayo ko musubira guhuza
amajambo abaye menshi ku mbuga ngurukana bumenyi mu bafana mu ba entertainment mu ma entertainer nk'abatwebwe kubera ko tari dufise umuco bavuga barakute cyane yes amajambo ari menshi atandukanye n'ibi utubwiye no munsi bavuga ko peut-être hagati yanyu baba hari urukundo rero urukundo ruhagarara muhitamo kwica akazi umwe wese ajya mu nzira bivuze ngo guhagarutse kandi byaje kutugaragaza neza ko inyuma y'umwanya mutabonana niwo mwanya washyizemo ingufu kugira ngo ukorere kuri YouTube channel yiwawe utangure kugira ibikorwa by'iwawe basi nakubwire wowe ufise ukuntu wiyumvira nande ufise ukuntu yumvira ufise ukuntu mbona ibintu ufise ukuntu mbona ibintu none ko bavuga yuko ari wo mwanya munini nagiye gushamo umuvuzi wanje ukabuzi ko mu gukora filme dukora ama episode yose tukayegeranya tumaze kuzimara zose ariho duposting nkaba nagiye guposting ico gihe ariko biravugwa wumva nta ngitangura gukora Nione umbaye hana ngitanga gukora kuri iyo channel bivuze ko abikoze siho ngitanga gukora bivuze ngo byase n'ubundi je ndiko ndakora save the date nakunda gukora film kabisa papa iyo uri kumwe na Ornella ndakunze kuraba post zawe nyinshi zitandukanye ugaragara nk'umuntu kabisa umwishimiye wishimiye ibikorwa byiwe nshashaka kumenya uno musi ngoma tuganire nyene face to face igihe yamaze contraviance ko muyikomeza ari mu bindi bintu Abel yarameze gute kumva yuko atari hafi mu bikorwa na Ornella Mutoni bo Imana ishime ko bitabaye umwanya muremure byabaye nk'amezi 2 canke 3 rero 3 nashe kuyihanganira yuza kuba nk'umwaka niho ngira byari kuba bibi ariko amezi 2 3 ni make kandi nariko ndakora na jewe yagikorwa nariko ndakora nibaza kimaze kuri episode 20 guhombye urumva ko ni nyinshi izo nizo twashoboye gukora atarimwo rero bo sinabona ari meze neza ko utari kumwe n'umuntu mumenyeranye mukorana si byiza jewe ndi wa muntu mba ntipfuza ko umuntu usaye dukorana twovana ngira bamaze kubona ko atamuntu umwe je turakorana ngo tuvane incendekerana n'abandi beshi wamubona twagiranye ikibazo usanga twagarusubiye gukorana kandi sikuyu karakantu gaciyemo gatoya ko kuvuga ati hari ibintu atashimye ku masezerano kutubandanya akaba atari bwayasinye amaranje avuga ati simpagarika reka ngume nkora hama ngira ngo mu minsi iri imbere azoshora guhindura canke abyigeko canke tusuye kubiganira ko hagira igihe tubihuze rero sinari meze neza ariko ico nshima nuko ndavuga ko ayo masezerano yavuye aja mu ngiro tukayasinya ico gikomeye cyane kurusha kuvuga kuri ivyo bumva uvuga ngo byo ngo ntari meze neza ivyo numva nta nagaciro bifise nta gaciro bifise ariko nyene urumva ko utarumeze neza avuze ati nuko abameze atatu gusa ubundi ngo iyo izo kuba nk'umwaka canke amezi arenga 3 byari kumbana ikibazo nawe rero n'umwana mwiza aragimbira ariko yararaje atireka ngarukira umuntu none umwaka wose yumva gutse rero mugenza uramwumva boss uramwumva ubundi je nta nakabikanje boss uramwumva amezi 3 atagufite hafi yiwe nyene ntibyari byoroshe ariko rero mu gihe atarafise boss ku ruhande Abel yamenyereye mu bikorwa cyari bimeze gute nshaka kumenya lemo mazumu umwe wese igihe yari kure y'ubundi okay mu buzima twese dukunda kunguka kandi dukunda guhomba rero iyo ufite ikintu kurakora usanga wateyemwe intambwe kikasubira inyuma ubuhombye kandi umuntu wese agiye mu ruhombo agira esheke mu buzima no mu bikorwa bakarakora niyo mpamvu bitari kuba amahoro cyangwa ndabiryohererego cyangwa ngo nicaye numve ko bimeze fresh kumva ko mfitaniye n'umuntu ikintu kitameze neza kandi ari umuntu yanyakiriye muri filme umva nibitanga amahoro bivuze ngo se ndazishimiye impamvu ya kabiri yerekana ko atazonari nishimiye bivuze ngo mu nyuma byarakunze mu nyuma byarakunze nuko bimaze gukunda turasubiye turagarutse tugarutse hari ukuntu twari bamenyereye post zari nyinshi ana urudacanako ariko uno munsi Ornella post ni nkeyi cyane iwanje Ornella aposta be ahubwo ndamuposta cyane gusumba kare wapi ahubwo ushobwa mbere yaramposta kuri page stati je page simpost kumbuga page nago page yuyu ntabwo arigira post arageze n'iki abantu bakaza barantuka ati none man upost umuntu atagupost nubu ni kaza none je page yanjye ko tayankoresha cyane je nandi nka mbaza TikTok niyo nkunda kwandika mbaza na YouTube ubona TikTok nturanshirako TikTok n'abantu nshirako
aha vraiment kuri nta post challenge nkorana n'abantu kuri TikTok. uri gukoresha cyane uri mu bisanga TikTok, nk'umu artist TikTok na YouTube. TikTok yoba ari urubuga promoting iraki ibikorwa byawe cyane ko kwakubwira ko abigena ko ndazi abakobwa bose muri ino generation babarizwa muri TikTok. Ntabwo ari kwiryohera kuri TikTok, si kuja kwiryohera. Ni abisi. Naho nabana bitangwe n'iryohera. Kwiryohera byararenganye. Kubera mfise akazi nkora kandi akazi nkora kuri TikTok birakunda ko nogakorera. Ubwo rero wayi ukumva yuko Abel akeneye TikTok yavugira ngo kuri TikTok na link nshirako. Sivyo? TikTok nakava nshirako. TikTok ndishirako jewe. Sivyo? None ni kwa kwiduze no kuri Facebook kandi ko twishirako. Nitwe twishiraho kugira tusanzare mu bantu. Ni kwa kwirondeza mu bantu. Yes, nuko neza uno munsi abatumire banje nabamfise no munsi ndabazagiza byinshi kugira ngo tuve ngaha dufise umuco w'ibintu byinshi twabuze kubera ko twababuze kenshi ariko no munsi kwa tubafise n'amateka. Mu minsi heze hari amafoto ya trendinze ndetse asa na yatavuye kuri mwebwe nyezina sinzi urusaku canke anteni zanje aho zakuye amafoto ariko n'amafoto yerekana Abel Nduwayo atereye ivyo nera mutoni ndetse namuhereza nishugwe ano mafoto umuntu wese yagumye yibaza ati ese bisigura iki urwo rukundo ruri kashe twumvise kera baruharira ngo barunyegurutse nivyahishijwe kuko bavuga ati musi yizuba nta kintu gihishwa ukuri kuriye kurage amafoto mudukure mu rujisho Nyatari gusa nyene urumurondezi ajya amafoto Misango sinzi nimba ari umuntu yanyivye phone barayatoye ayabonye aramutangaza ariko sinashaka ko aja hanze urazi impamvu ukuri kwayo mbona hataragera ko kumenyekana gute sama foto ya filme ntiyari shooting uko nyene bene data foto za shooting je ndazizi none gufukamira umuntu umutera ivi muri shooting nibiba ariko hajya hano sana hano hariko harakorerwa shooting no mutugize uko nera Abel ndazi ko arakunda kunkwira ngize ukuri wewe nje nta nukuri usumba ko Abel yaguhaye ndaguha nambie kama utakwama bujani juu nje nukuri Abel yaguhaye ugusumba uko nta nuko ngira bivuze ngo no comment amafoto ya shooting ntiwotinya ko nasohoka kandi urumva ko umuntu yatoye mu ibanga rikomeye cyane wena na foto ufite mu telefone utarashaka gusohoka muri mwe babirege amafoto yenda yafise twese yes urimo ko urumva ko umuntu azikije nyine aho nta wundi nice bayibye ni Abel bo sinzi ubwo wewe ni uzi iyo yavuye wewe ni wayaposting wewe ni wayashize mu biganiro ubwo wewe ni ukwe kumenya acha amafoto urabona yakwe naha kandi wayampaye ndamufiseho inkuru kunuko canke yarambwiye ibintu nibi ariko jewe kubganje no bugati ntiharagira ko ngico ndayavuga ntiharagira ko mugisho muyavuze ariko basi tuye kubeshanya bareke kudukwepa bareke kutwima umuco amafoto yo muri shooting mbanda yazi kandi nta foto yo muri shooting wotinya kwisohoka kwera ko ibiri muri system ya promotion ariko ifoto umwe ko Abel kubya ati sinzi ngene yasohotse bavuze ngo ni ya mafoto y'ibanga antene zanje zanzaniye niyo mpamvu ngene ngo muduha umuco tubwize ukuri ko ibiri hagati yanyu hari akazi konyene ko hagati ya Abel na Nera harakazi hama n'urukundo rurahari none mwankana mwokorana harakazi n'urukundo rurahari ako kajambo mukandika ahantu bafa nzokabije ega ibintu byose byegeza umutima ibintu byose byegeza umutima amarobe oya none si jambo risohotse harakazi hari n'urukundo hari n'ubumwe basi ico kirundi cumvikana bivuze ngo ririya shurwe ni iri muri system y'urukundo canke muri system y'akazi nakubwiye ati umwanya wabyo bije ntaragira wewe nawe uri umucukumbuzi uracukumbura basi unavuga ati basi namenye ibi nibi bari muri za antene zawe zimeze ngo aya mafoto jewe abafana banje baranze yo misemo guhagarara ijambo nari hagarara nama munashimye ko ndayabaza mwenyene kuko mumpaye umuco ubwanyu biroroshe ariko siko mbitana niwe kurondera ivy'iwanje kandi ukuri kwanje kuzoza bene data ariko aranyumuco ariko baranka kutubwiza ukuri kubera ko mubiravye neza hari ukuntu abantu babiri bahindutsemo
barahindutse nk'ukuntu ntibakira abantu b'imbuga cyane bakira abantu b'imbuga cyane ariko twaba dukora mu ibanga rikomeye cyane sasa icyo nuko nta kibuzo usanga twarimo kubwanje ndaguhaye ushaho gusakambura oye tasi vile yarahombye yaranutse yani turiye kwa mpore ariko nuko reka iyi page ndayifuke ariko mumereza yuko bandimwe ikirarane kandi ukuri kose nzokumenya jewe ewana bera zotumanyirukana ku kazi ariko nzovuga ukuri kose gwe mutarisa kozo muhazo bati ya mbere yamwirukanye malo zomweti yasheshaga oya none nkuwoza uduteranya uduteranije hagati je dufate akaturementaniriza bivaye kuri ziya foto kora nkirementanye kubafana cyangwa no ku bantu bacu erega abafana baciye ubwenge bo barabona intuze barabona ko yaje sinzorementanya nzotanga ukuri ari niyo unyirukanira ukuri naniza hanze ashaka kuja hanze none maro uvuze ukuri wa maro kugenzo nagushikije none maro ubundi wewe washaka bigende washaka mvuga ko dukundana ari umusheri wawe nyene muduhu umuco wari ryashurwa nimba ari sheri wawe se bo twese bari ryati amashimesi cyane nimba atari sheri naho byari bindi nabyo tukamera bati okay nitwumvira ibidaha wabuze ngo twahora tuba ku rubuga cyane ariko nutiri ku rubuga ngo turi kinyegero uzibiki ico kinyegero uzibiki iki kinyegero rero niko nacukumbura sawa bandanye cukumbura bandanye rero ndeze aiwe bandanye cukumbura ai were data bino bintu ko biri mu mvumo zidasanzwe gusa nera umaze gutangura gukora ibikorwa by'iwawe uno munsi uri kubona Abel yabitanguye kuva kera hariho peut-être ingufu yakoresha utigeze ubona ndifuza ko mumenya ku ruhande rw'abakobwa gukora ku ruhara rw'iwanyu no gukorera umuntu collaboration n'undi muntu uba neza yuko ahakorohereza nahahe na cyane cyane mu gihe uzi neza yuko bino bintu bitoroshe abakobwa n'abari abantu badafise umutima ukomeye cyane wo kubikomeza ngo ibiki binyere uvuze ndavuga gukora filime ku giti cy'iwawe ko atari bishasha no bitandukanye n'ukuntu wari usanzwe ukora kwa Abel ariko uno munsi uvuga ati nari ndatanga ndashira mu mitahe nkakora iby'uwanje maze kubimenyera nanje gukora ivyanje burya kandi ikindi naco buri muntu wese simva abakobwa mu tuzi nk'abantu batinya amariski mutuzi nk'abantu batinya gukora cyangwa batinya gushora none gasha udashoye naco unguka niko bimeze kandi nakarasi abakobwa benshi badebukirwa byihuse je rero ngo ndumugabo oya n'umugabo umukobwa w'umupambanyi none gashiko uyu mukobwa n'umupambanyi uyu wararuta n'abagabo benshi ni umupambanyi n'umukozi niyo nimba ubona umuntu jewe nagumye ko nyene kujya ubibona nkuko muvuga nkavuga ati ntaho nshikira niko umuntu nyene yambafise karite namubonanye ibikorwa arimo arabikunda kandi abikora n'umutima we wose nabaro barabizi yari umaze gukora ikintu gikunda ntushaka gutinya risk kuko je sishaka gutinya risk ya filme nzoyikora kugeza kandi nawe nasanze afise iyo mpano ariyo mpamvu kuba turi kumwe mutwitege ibintu byiza biri imbere ndashaka bakorera ibintu byinshi cyane ababosi benshi murakunze gufatirana abakinyi bandi y'umuhaye kontra kavuga ati ntabwo wemerewe gukora ibindi bintu atari ibi by'iwanje ariko iwawe biratandukanye bimeze gute niki kintu ubwira abantu mu bisanzwe ntibyemewe si byiza gufata umukinyi umuhaye kontra tuvuga ati ntandi hantu namwe wemerewe gukina n'amakosa ahubwo ikintu gihari kugira ngo bandaye mukorana mwubahana nawe nyene umenye niyo yagiye ntumubore utazi iyo yagiye ni byiza ko mu bikorwa ajamo nawe ububizi kuko mumusanga muri abagenzi mukorana nawe ukabubizi ari abamurondeye nawe ukabubizi kugira ngo ntibyice akazi kiwawe ngo bishira ako kazi k'uwo muntu imbere gusa kuko nkubagiye ukibira ahantu utabizi ushaka ukagiye nko kumara ukwezi abakorera we nawe ukaza gutegura shooting kumba amaze ukwezi azomara ukwezi ari ukorera babana niyo mpamvu hacabaho kuvugana wewe hari ibindi bikorwa afise naje nkaba ndabizi kugira ngo yorohere gupanga ivy'iwanje nawe ivyiwe bidapfuye ariko ntushaka kumufata uvuze ngo ntahandi yemerewe kuja ni byiza ko tuba tubizi gusa ibyo bajamwo abo tuba dusanzwe dukorana ibintu mwe n'ibyo kabisa yes nera weruka gukora save the date igice gikurikira
ndetse cover isa yasohotse y'igikorwa ndifuza ko tuyaga gatoyi kuri kino kintu nimwe mu mafilme wakoze zizana impact nziza ndetse zitera ambutiyaje ku mbuga ngurukanabumenyi mu bantu benshi bivanye n'ukuntu wayiteguriye akarere uriteze neza yuko feedback waronse ku gice cya mbere zigiye kugwira abafana n'umunsi bumva iki kuri save the date igiye gukurikira wari wambajije ikibazo bwa mbere urambwira ngo gukora filme birimo risk bisaba gufata risk none wumva umaze kuvuze ko filme irimo risk icyo kintu cyawe ntikifite inyishu tayari nakwishyuye zemere dufate risk ni kudafata risk nayo nyene ni risk kabisa filme izosohoka ryari tugiye kwironka mu kiringo kingana gute mu gihe twabonye akamere baravuze ngo karowe episode bukeye nubu wasubiye kurusonde oya ni yari nke ibintu vy'amatunaje biragoye ni za risk nakubwira urategura ibintu ari birebire ariko ugasanga hageze ugasanga vyakubanye bitonya bigufi bivaye n'ama challenge bakwitere ariyo mpamvu uvuga ngo kubuza umukinyi gahunda z'umukinyi ari vyiza biba vyiza gusoma kabisa hama filme izosohoka itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu nizo tangwa gusohoka kuri YouTube channel ya Ornella Mutoni official kuri YouTube channel ya Ornella Mutoni Odis haza batanguye kwa kumurira abere ndwari mu baje kugushigikira muri iki gice cya kabiri yego bivuga neza yuko imibanire yanyu iratese uno munsi shaka yuko umwe wese yagira icyifuzo mukora iziganiro cyacu ni kihe kintu wifuza mu gihe Imana ikigutije amagara yo kubugikorana na Abel Nduwayo utifuza yuko cyo haba hagati yanyu icyifuzo nifuza hagati yanjye na Abel kitohaba ikiducanishamo niko gucana abuze musangi kirundi cha aravuga ni kihe kintu wumva utifuza ko cyoba hagati yanyu icyo ikintu coza kiducanishamwo yego wow hanyuma icyifuzo wifuza ko mushika ko muri hamwe icyifuzo mana yaje imbyino nani imvune duhora muri filme Imana irazizi riske dufata ni nyinshi gusumba ko wazivuza yazivuze nk'uzoroheje mugazi bazikomeye Imana izoduhezagire muri kano kazi kuko twisanze arakazi dushoboye kandi twisangana akazi dukunda kandi twisangana akazi kakwereka ibibazo gusumba inyinshi ariko tugakomeza tugakunda kandi tugakora bivuze ngo Imana rero izibirabe turabicoroshe itugirire neza muri kano kazi kabisa abe kangana ko ari kibazo nshaka indi nyene ndifuza ko menya ikintu kimwe cyo nyutifuza cyoba hagati yanyu muri babiri wowe ndaze ko ufise byinshi mugabo shaka kimwe kizi icyo ntifuza ko cyo naje nuko icyo ntifuza ko cyo bandi cyandukanye icyo kintu vraiment naco nifuza intego rero tuza ko sinifuza n'umunsi numwe kabisa ko nabaho ntariko ndakorana na Nera twashwanye umwe yaragiye ari undi yaragiye ari icyo kintu bizobeho kudakorana naragiye dufate nimba yo bari nko Amerika ndi mu Burundi kubera ko je ndabona kuva ngaha mengo sinicoroshe mugo Imana imufasha akayaje gahunda bifitiye nta gahunda nabonye bazeye ko bapfira inzara muri Amerika ku myaka mvise ngiye muri Amerika no tansabiriza reka mbe ndajya utwo ngaha turamaze kubera ko je ku myaka mvise ndiko ndagera igihe muri Amerika bacavuga ati we kize urugo fanya nini hapo makina abantu ba 20 25 nanje narayirengeje mu 35 37 rero ngiyeyo nubangiye kugura abanyamerika kugivyo ntaruhiye kabisa numva nabangiye nk'impunzi ariko sinosubira kuba umudandaza ngo ngira ibintu byanje muri Amerika niwe uvuje kuzogenda aje gusabiriza kuba akiri muto ubona cyari muto ashaka kuja muri Amerika kandi onera ni mudamu mwiza ku bantu bakunda abavyibusha ariko arandandaje nuba yagiye nk'umunyamerika usanga ari umunyamerika yifuza umugore avyibushe vraiment azotumbere ndavye ndabiretse ndege kumugira publicité gusa nk'umuntu akunda abagore bavyibushe vraiment uyu mugore ararenza arakuditse rero yo mujana muri Amerika akaruhuka ubutame niko babivuga aya magogo aruhiye muri ntuzeya muri cinema nawe ukaruhuka ukamera nawe kwa kamikaza zaraza rimwe mu mwaka aje kwirira ubuzima ngaha nawe ukazuraza mu mwaka tugakira cinema uje rimwe mu mwaka hanyuma ugaca wisubirirayo waronka akadorari ukibuka umutama yagushize muri filime
rero byabonye bagirwa ari je nagushire muri ibi urabyumva hajya abe nibihe bintu bitatu ukunda kuri Ornella ibintu bitatu nkunda kuronera yego rero urankoreye bitatu kwanza nibike uko je byoba bishika nk'ijana ndamukunda gose byoba bishika nk'ijana afite nye ariko narinda kumuraba kwanza ariko aravyibuka ariya iraza kungora akarayimedita iraza kungora gusa je nyene nuvuga byose kuri byose ndabikunda si bitatu gusa byose ndakunda uburyo ameze nyine ndamukunda wese ako kantu wakumvise ne umutima uciwe ubuze bitatu ngo no hari byo banga bari bitatu tubihema robe wewe basibivuge oya ndindire nera ambwira bitatu akunda kuri wewe nawe apima peshe nawe muri byose mbere ari je niko nshaka kwishura mugabo ushimye ko ncagura mu bitatu navyo sinobibura je nshaka bitatu bikuru ariko urumva nushaka ko mvuga ati byose navyakira ushaka nabivuga aho kunyiza nobanda mwigaye nobanda mwigaye uzomwiganye nyene uzomukopeye ncagure mu bitatu ikintu ca mbere abere n'umuntu mwiza afite umutima mwiza abere arakundana pe icya kabiri sheira okay niyikunda cyangwa ibyo nico kimwe n'icya mbere nico kimwe n'icya mbere afite umutima mwiza niko kutikunda mvuga ni umubosi mwiza gute mu buhe buryo mu buryo bwose tu ari ukuntu iyo umuntu yumva ko ari umubosi agukoresha na cyane cyane ariko arakorera mu madiski nk'ayo dukorera hamwe aje yumva amenga nahaye agaciro umuntu ariko tu aratanga agaciro ngene wa mutima mwiza nawe cyose ndabona ko umutima mwiza ko ari shaka indi kintu tubashaka handi ndagusabye umutekano rero jewe nabitora navuze byose jewe ndasabye umutekano jewe rero nanjye ndakopera je nashize hose je nabitora wewe wemeje bitatu rawe ntibica nasi nasabye umutekano bakunzi ba G5 byose byahuriye muri umutima mwiza byose ari umuntu mwiza cyane kabisa yes nuko bakunzi ba G5 Media reka ndabashimire mwe mwadukurikiranye ariko kandi banze shimire by'umwihariko bene data by'umwihariko abatumire mfisi kubera ko biba bigoye umuntu ari mu kazi nkaka ufata umwanya nk'uwo wose ngo mubanze muyage abakweretse yuko yahaye agaciro ikintu ciwe bumbereza yuko ndabibashimiye cyane kandi bivuye ku mutima mukurangiza iganiro cyacu ndifuza ko dukora akantu ndafise utubazo ni nkunza kutubwira ko ari utubazo tw'inyigisho kuri umwe wese ndafise ikibazo kimwe nza kumubaza Nela ubutore uracumbice uragiswara n'izina ubutore urabujije inyuma ndamubaza niho ko yeje mu butore uracumba ubutore nzi ko ari izina oya cyangwa ubutore ku muntu ndagoye mana yanje bari ubutore ni nka bwa bintu wari kuramvuga umuntu w'intore umuntu muzima nyene mwiza ubwo butore kabisa ikibazo cyanjye reki hagaze hano ndabaza ati burya umuntu atakweretse yuko aguhaye agaciro atahaye agaciro ubutore bwawe canke ukumukunda kwawe ukumuba hafi kwawe uriya muntu Nera amufata gute umuntu ni handi je ata mutima wo gwanko mfise norondeye style ya ruje ngashisha mu murongo kubera none wowe kusanzwe unyeretse ko ubuntu bwanje nabubona nagaciro mbona mu nakinaki kusanzwe ndi kintu kiraho nyene urumva usuzugura ugaya none iyo bamara kubungaya umbona numbonemo agaciro numbonemo kintu mfite wangize zero wangize umuzingi none nimba no bana maze kubona ko wangize umuzingi ata umuntu bundimwo nanje no gushiramo umurongo kwa kabisa yes nuko abe ndifuza ko tuyaga gatoyi shaka ko udusigurira jewe n'abantu banje
umuntu w'indyarya gutubana nawe umufata gute mu kibano? Umuntu w'indyarya gutubana nawe cha wowe nkawe kubana n'indyarya bisaba nawe wigira indyarya ni mama. Utari indyarya ntushaka kubana n'indyarya ati afite kugira umuntu w'indyarya mu bane nawe birije kwigira indyarya basi woga kubera bamaze kumubona mu indyarya cha wigira indyarya ibyo ugira byose umwereke ko rero ngo ushaka kumwereka ko umwemera bamemera ko mujanye ahantu kumbe nyine muri wewe harimo bujyajya n'umwemera kuko amaze kumubona nk'indyarya nawe ucubana nawe nk'indyarya kabisa. Yes, nuko nera ati jewe mwatangetse yuko urukundo rwanje aruhaye agaciro ari ibintu bishoboye no cancisha muri karamu ritukura no kuvuga ati mu bagenzi mfise akaba aravuyemo. Abel nawe ati indyarya kugira ngo bane nayo bisaba ko nawe wigira indyarya kugira ngo mukomeze mubane niko bimeze. Nuko reka ndabashimire rero mwese mwadukurikiranye, nshimire mwese mwaduhaye umwanya ukakuna kuhereza ko ari abantu bagarukira hagati, ariko ndabibutsa yuko mugomba kugira subscribe kuri G5 Media kugira ngo dukomeze kwagura umuryango. Mutibagira neza yuko Ornella Mutoni abakeneye hariya munyareke kugira subscribe mu kurinda itariki 10 kisasu kirasohoka. Ukuri nuko heyoyo iri mu kazi ndetse n'izindi nyinshi filme ziko ziraca kuri Abel Nduwayo official. Nabwireza yuko ariho hantu nyine tugomba kuja gushikira umurundi wese ahari yume neza yuko agomba gushikira umurundi mugenzi we, ariko arakora yitanga atiziganya kugira ngo ateze ishema Uburundi, atere intege abarundi bagenzi bafise impano ngiyi kugira ngo turabe ko ejo canke hirya yejo bino turiko turakora tuzokora mu musaruro ufadika uboneka, ntituzobishikako tudafatanye imunda udukurikirana utadushigikiye. Papa akajama gasunika rugi turangiza ikiganiro. Nta rugi ruhari nyene ariko reka dusunika umuyaga. Ikintu ca mbere babwira nuko ndafise bishasha ndabategurira nkuko bavuze vyigurwa niko ndategura itariki 5 z'ukwa 4 nzokibashikiriza, ndiko ndabitegura mu misi iri imbere muzobona uburyo nza ndabivuga. Urumva nisi ari byo ntaratunganya ariko mu misi bikanzo bigira rero babane bashigikiranira twese nyine badushigikiye. Hama Imana ibishoboje n'amasengesho menshi ndipfuza ko twakora ikintu kiri ku rwego international bitarenze uyu mwaka kitaberenga mu Burundi. Yewe nanera nyine national yego safi kabisa, ariko simvuze ngo bandoge kuko simvuze ico gikorwa nzogikorera naho, ariko gusa bazobona kibaye akakantu ko kuroga ko ngo uvize ubwabo gukurogwa ndabufise ndabufise je ndatinya umurozi barabundo nabwo bugira gukuroga jewe nta urandoga vre wengira rero ahubwo shangirangiza amakosa nabeshe nta gikorwa dufise tuzokora nta gikorwa twimirije urategura ibintu bikanga kugenda kandi utabona impamvu ikwiye kutagenda habo gusa hamwe n'Imana kazume dusenga Imana izobikora kandi dukore ibintu byiza ku bizonezera abarundi n'abakunzi ba sinema. Ico fuje ko duko tuganira tuba tutashitseko nkunda ko umutumira wanje anigana ujambo ico fuje ko tuyaho tayaze bya mutugena tukiyanze yoya nkeze nashibuka nashite muyanda ku telefone aho ni bonzo hano sindi content kabisa. Nuko rero Imana hezagire mwese madukurikiranye, Imana hezagire mwese muza gupartager kino giganiro ngo ishikire benshi, mwese muza gupartager mubwira abagenzi banyu n'ababwira abagenzi babo yuko tubakena hano twagura umuryango. Je Elma Love Mwarimu ndabakunda cyane, ciao ciao.